Mazimisi nyibutsa Mazimisi numva indirimbo zindimo Mazimisi numva indirimbo zindimo Mazimisi numva utumelodi mfashe gitari yaye amajambo nta yari mujya yanshaka Mazimisi numva amajambo numva utumelodi mfashe gitari ndirimbiro Mazimisi numva indirimbo zindimo Mazimisi numva Mazimisi numva indirimbo zindimo Mazimisi numva amajambo numva utumelodi fashe gitari ndirimbiro Mazimisi numva indirimbo zindimo Mazimisi numva utumelodi fashe Hello everybody, aho mwerereye hose duhera ku bari muri Nora, bari muri Sud, abari muri Est ndetse na Ouest nezere ko mumeze neza. Call me c'est Ardo Campinzan et Obama Show, mais ça connaissait alias Noir Africain ou enfant noir ambassadeur umuhuza. Reka nagusabe utari abonesha kuri channel ya Iciza TV umanze kuri subscribe. Ntiwibagire gusangiza n'abagenzi kuko inkuru ya miryo isangiwe kandi agapira kama karyoha ipasi. Namana kubwiye ko buri gihe cyo zo buri ruhande yacu natwe tutazigira tukuja mbari uti nibiki rero uno munsi turi ahantu hameze neza nkuko mubibona namwebwe n'ahantu hasukuye novuga kari ku kayaga tukaba turi kumwe n'uno musore mubona naho su wundi n'umwanditsi yakoze amateka atandukanye akomeye cyane hano no mu hitmaker hano muri Lemge Flavor naho sundi ni DYD nkuko mubona bavuga ngo umugabo ntavuga mwizina ntavugwa mwizina ariko je ndashisemwe kumuvuga kuko novuga ko arabica bigacika ni Mr wanje he reka ndamuramutse no ngenda muhikaza hano muri Iciza TV kugira ngo ibintu bibandanye bimera fresh mambo vipi msazi Ebane biro ni sawa kabisa tumeze neza ushima ego ndabona ni DYD uno munsi waje wakaniye washajije waberewe ndetse na dread n'uwo kubona cavuga ati no munsi Sidare ari kumwe na Rastaman ndakubwira ni take 5 kwanza ego imbere ya byose muko dutangura abenshi barashaka kumenya DYD wariwe mbe DYD ninde nubwo naye nsa n'uwamaze kumuvuga ya DYD n'umuntu n'umurundi n'umusore ya n'umurundi n'umuntu w'umurundi w'umuririmbyi ego nk'abandi umuririmbyi wo mu ntara ya Rumonge amateka yanje beshi barayazi nubwo bavuga ngo wiriko uravuga amateka yawe ngo bawishimye ariko iyo wivuze ko ikintu ciza kandi waragikoze bane baza ko atakwishima kuba kurimo nta kwishima kuba kurimwo abenshi barakuzi DYD mu majambo yose ni Diedone ni bikinda ya DYD mu majambo yose ni bisigura ngo design your dream your dream bisigura ngo uriko urazi dream yawe uriko urayigaragaza uyidesign no kuyigaragaza mu bikorwa ukora urumva izina n'iryo muntu turakuze nk'umuririmbyi ariko abenshi barashaka kumenya mbe DYD yatanguye kuririmba kuva ryari kuko harashigiye kirekire tukubona uririmba ariko nituzi ngo watanguye umuziki uko utangura bimeze uko utangura umwaka je natanguye umuziki kera natanguye umuziki muri 2012 cyo gihe ndibaza niga nka 7e menye ni Bujumbura nkaza ndabona abandi bantu ndakunda umuziki ndakunda abanyamuziki nanje ntangura kubijamo nanje ndimitamwe nyene kuba umuririmbyi uko nyene sigura ngo DYD yarize rero yarasomye DYD aho 2012 ugitanguye umuziki wayi BJ ni watanguriye umuziki muri Buja Flavor hari muri Buja Flavor hari 2012 2013 sawa ukiutanguye novuga ko hari mu gisagara hoho ukijanye no muziki hoho baracumva ukiutanguye muhira ndetse canke inshuti n'abagenzi ababanyi famille bagufata jewe novuga nti ntibamfata nabi kuko jewe nakuze iwacu baririmba nakuze beshara abanyamuziki so navyisanzemwe nanje urumva nari inkozi vy'abandi bakoze mu muryango DYD aho 2012 2013 novuga yuko wari ukiri umwana muto kugira utangura umuziki
none kuri mike kugira ngo utangure kuja kuri mike haraho 2012 nyene ya indirimbo yanje yasohotse 2012 yari indirimbo yitwa gute yari indirimbo yitwa imyaka 50 twikukiye novuga ko uri kuraraba nayo ndirimbo yoba yarakudugije igushira aho wobugeze ubu canke ni wadugiye kuyiza ya ni indirimbo yankoreye amateka menshi kuko ndibuka ico gihe hari studio yitwa Hope Studio yakora muri Iciza na Clovis hama barankorera indirimbo iyo ndirimbo ija mu higanwa iba iya kabiri uburundi bwose ndibaza ko ariyo yatumye ngera kuri no rugero nubwo hariho n'izindi zagiye ziraza bagiye barabona ariko iyo yaramfashije kuko yabaye indirimbo yanje ya mbere ya uri kuraraba kuvuga itangwe kugeza ino saha nakahe karusho umuziki umaze kukungukira muri rusange abagenzi cyane cyane bisigura ngo akanoti umuziki ntugatanga niyo mpamvu bavuga ngo benshi umuziki mu Burundi nturiha hari abantu benshi bitiranye ibintu umuziki guha abagenzi bakaguha amahera kuko itunga n'abagenzi itunga n'abagenzi ariko hari abagenzi bitwa ngo ntaco bikura abo ntabo mfise je ufise abagenzi baguha inoti biboneka yuko no ngaha iyi location turimwo irakaze ni naho kunda gusohokera rimwe na rimwe nyene umuntu yakaguye karifata neza DYD kuva ugitanguye umuziki kugeza ino saha nezere ko umaze guparticipa mu ma competition ko wagira bivuga ya meshi gose nakaye karusho yabonye ama competition yakumariye wewe nka DYD abantu barakubona bakabona n'impano yawe competition haraho byashitse ugatwara award ukuye mu higanwa bitumye n'umuziki aya namwe ndabo wa mbere ariko ndamaze kuwa kabiri wa gatatu nkaza ndaja mu izo press nyene ziba zegereza agafaranga ukura muri izo competition wagakoresha iki muri rusange ya muziki n'amahera ntuzozurumva tujya tu audio ajya n'amafaranga agenda canke zijya video ziba ziri ma YouTube ajya n'amahera kuko video z'ubu zirazimbye haba kuri audio nk'ubu tuba tusanzwe tuba mu gisagara ca Rumonge kwideplasa ukaja mu muji ya ni ibintu bitwara amahera baravuga ngo Rembwe Flavor abaririmbyi baho ntibasupportingwa nkuko bikwiye kuri wowe ni kubibona ya si nibaze yo support bo bavuga ko ariyo nanje no bamvuga ariko je kubwi wanje mbona support ihari bivana no yitanze no bayisavye izera award wo warigeze kuyiparticipamo ya ituro zitatu zose yabaye nari ndimo utawuka n'ikihe kibanza duhereye ku ituro ya mbere ya ituro ya mbere nabaye uwa gatanu ya kabiri nabaye umunani ya gatatu nabaye uwa gatatu bisigura ngo uvuye ku ya gatanu waraduze ingazi ugezaho ubu y'umunani kandi mu guparticipa muri competition numva ngo mwarape asuko ya twaratanga kanota ariko competition yari nziza kuko yaramenyekanisha umuziki wacu w'intara ikawushikana kure radio yumvikana heshi ya uri kuraraba niki kintu cyagutuma utera usubira inyuma aho uje imbere mvuga muri iyo myaka ibiri uko yakurikiranye umwaka wa mbere n'uwa kabiri kutitahura umwaka ugira gatatu ni DYD Umuranga araje yitahuye ageza ati je ntegerezwa gutahukana ikibanza ca mbere uri kuraraba uwatahukanye ikibanza ca gatatu naho nari nihenze uri kuraraba uwatahukanye ikibanza ca mbere niki kintu mbona yagusumbije murajya amahiganwa muri Izera Award ya sinshobora kumenya ivyo abajiri baraba canke ngo menye ivyo baraba bari bateguye competition ariko kugira uwa mbere nanje nka uwa gatatu nuko yarandushije kuko iyo atandusha nari kubona nanje uwa mbere nawe akaba uwa gatatu rero yarandushije twende na kapera Mr. Wanje iyo naza kukumenya mbega mbandihe iyo naza kukubona mbangirira uracana uwa mbere muri jewe uracana uwa mbere muri jewe nije waremewe ni wanaremewe baby thanks kwanza my brother kuri kaperoje kuduha basimbira kuri YouTube channel DYD Umuranga bakore subscribe na share kugira ibintu bimende fresh bigende neza uri kuraraba indirimbo umutazi gutwara urakorohera kuro
ya mutahe umuntu ari kubita hirya no hino nyene akarondera kuko nivyo twiyemeje burya impano ni nka drogue ya ifise impano kwicarika muhirura bati hari abantu yofasha n'abandi nyene bavuga ati umuririmbyi wacu aririmba neza bihevye twaba duhombye ngerageza nyene kwitanga nkakoresha ingufu zarizo zose sova ngo mbafise amahera ngo yatara ariko ndagerageza muri burya buryo buke ndonka nkagerageza gushira mu muziki kugira babandi bamwe bankurikirana kuva kera ntibavuga ati wa musore wacu ameyumba yumba bisigura iki y'abaririmbyi tubabona bariko barasaba support ni kugira ngo bashobore kubandanya umwuga imirimo yabo yo kuririmba biriko biragenda neza kuvuga itangura umuziki kugeza ino saha byoba byarashitse hakagira ibikugora dufate nk'ingorane ya ingorane ingorane duhura nazo ni nyinshi ya haba kucerekeye promotion nubwo ubwo buryo uba waburose hanyuma ikijanye na promotion ya media tour ivyo ni ibintu bikunda kugora abaririmbyi nanje biri ico kibazo kiri mu bingora cyane kuko media tour y'ubu n'amahera kuva ngaho ukaja Ingozi ukaja Bujumbura ukaja mu Rumongo ukaduga Imakamba urondera amaradio kugira umenyekanisha umuziki wawe ni ibintu bisaba kanoti ya bisigura ngo urafise icyo usaba kuri media tour nka wowe DYD ya abantu baba basanzwe nk'abantu bo mu Rumonge hari abantu benshi sana boshobora gusupportinga umuziki ukagera kure ya nyimba bariko barandaba ndabizi ni benshi bariko baraturaba baba bo mu Rumonge baba haba abahandi n'abahandi nyene no mu bindi bihugu ndaza n'aba diaspora baratubona kandi ndabizi ko Rumonge ifise abantu benshi bari hanze haba Amerika aba heshi za Canada n'ahandi basupportinge umuziki wo mu Rumonge utera imbere no man sibariyo ego DYD novuga ko haraheze amezi agera kurane ushize igikorwa cyawe hanze uri kuraraba ubwishize ko indirimbo ungene yakiwe haba kuri rezo sosio no ku bantu mu micungararo mu masite indirimbo yakiwe gute yakiwe uko bishaka ya indirimbo yakiriwe neza kuko jewe mu bikorwa je mpora nkora ndagerageza gushira muri mudu abantu canke gukora kijya kintu umuntu wese yumvise akaryoherwa nk'ijya ndirimbo yanje iheruka gusohoka yerekeye umuvyeyi ndibaza mu bantu bose tuba turi mu runganwe canke mu bakera canke nta muntu adafise nyina nta muntu atibungenzwe na nyina mu nda ya indirimbo yanje urumva abantu bategezwa kuyikunda no kuyakira neza kuko ni impanuro ivuga umuvyeyi ya reka nongere ndakubwire nti congratulation kwanza ku ndirimbo yawe warakwije 1K novuga ko yari incuro ya mbere kuri wowe ho wayakiye gute umaze kubona umengura kwijije K kuri YouTube ya ni ibintu biba bidasanzwe burya arabana igihumbi bagukurikiranye b'umutima ata bosi zabayemo ari umutima ata roboza aravye indirimbo yawe arabana igihumbi yaba ari intango biba biriko biraza mu misi tuzoronka ibihumbi 10 mu yindi misi turonka ibihumbi 20 maka no ku miliyoni utwemereye iki rero kugira ngo ibintu bigende neza gira ikintu wemerera abakunzi bariko baradukurikirana nk'ibikorwa bishasha uvuga ati jewe naratanguye ahubwo ngo manze nk'umuriro natse ndahaturire ndahamomore ndahatokombeze injenje ya dufise ibikorwa byinshi bibitse ya nizere ko mu misi iri imbere ibikorwa byanje bishasha bizosohoka DYD wa 2022 n'uyundi yarahindutse si DYD wa 2021 wa 2020 no kuvuga ndafise ibikorwa byinshi bibitse nka twebwe abamizima duhejeje mwezi Ramazani ibikorwa bizotangura gusohoka tuzoshutinga ama video no kuvuga turiko tuva ku rwego tuja ku rundi sigura ngo DYD arafunze burya DYD arahawe uruhusha rwo gufungura mu gihe bafunze bari muri mwezi Ramazani wapi ntiyura bishike nyene ukagacamwe nyene nibikunda twebwe turubahiriza amafungo Yego DYD gira akajambo kanyuma ushikirije abakunzi bariko baradukurikirana haba abarongo y'intara Rembwe Flavor baba abari mu mahanga aba diaspora nko wagiye urabivuga akajambo kanyuma ubabwiye sinzi ko yoba ari nka support wosaba kuko no vuga yuko usa n'uwayisavye gusa ijambo rya nyuma ubabwiye ya akajambo kanyuma nongera ndabibutsa ndumuririmbyi wa mbere mu ntara aririmba neza ivyo benshi barabizi hama nibanshigikire
banshigikire ndafite ibikorwa byinshi ndiko ndakora nubwo umuririmbyi yoba yaragerageje akagaramira video agashiramo uburyo hari ikindi kintu kiba kigikenewe nka ibi bijanye na media tour kumenyekanisha umuziki wiwe inyuma haba inyuma y'intara canke n'ahandi mu gihugu cyose ivyo ni ibintu biba bisaba amafaranga badushigikire badufate mu mugongo kandi ndifuza ko nanje intara ya Rumonge mbere no muri region sud ko naratowe nk'umuririmbyi aririmba neza mu ntara zine zitanu Makamba na Rumonge na Bururi izo ntara zitatu barantoye nk'umuririmbyi aririmba neza kugira nzoserukire iyi region yino ya rero banshigikire tugiye gutangurana ibikorwa n'abantoye ibikorwa birahari bigiye gusohoka mu mwaka nyene nibanshigikire nabo nyene bashigikirane abo banshigikira nabo nyene urumva barose abandi babashigikira ndibaza umuziki wacu wino region yino ushitse mu muji ndibaza byo ibintu byo bimeze neza kandi nizere ko bantoye banyizeye nanje ngiye kugerageza gushiramo ingufu kugira ibintu bigende neza. Yeah, congratulations again my brother kurumva uri kuratera intambwe ni intambwe idasanzwe kumva ushobora kuba ndamwita mu brand ambassador w'intara zine nuko nyene ushobora guserukira intara zine novuga ko atabujyaje baba baravye ahubwo baba baravye ubushobozi novuga kandi ko nkuko bivuze ko ari umuririmbyi aririmba neza arabishoboye gusa nk'impanuro no guha gerageza kuzura ko video zifise karite kuko uri kuraraba indirimbo uzihurumbirwa ni amasanamu bari ku rwego cyane ni nayo mpanuro nosa n'uguha kandi abakunzi bariko baradukurikirana byari byinshi ari kwivugira ariko reka ngire nti simbira kuri channel ya DYD Umuranga ugire subscribe usharing ibikorwa byiwe arabikora neza novuga ngo basezerere ya ndabakunda sana Jabless Imani bahezagire Iciza TV muragahora muraramba muragahora murabaho hanyuma mandanye muteza imbere umuziki sana wo mu ntara ya Rumonge kugira ibintu bigume bigenda neza ya no kwitanga kudasanzwe ibintu mukora ni byiza turabishima nka twebwe nkaje ku ruhande rw'iwanje Iciza TV n'abaturavye bose n'abaguma bayikwirikirana Jabless ya abafanzi ba Iciza TV nkuko mwama mubikora reka ndagushimire wadutije umwanya udutiza amatwi ndetse udutiza n'amaso yo kudukurikirana ni byinshi biryoshe kandi byiza biri imbere wowe utari yabonesha rero bandugira subscribe kugira ngo ibintu byame bigushikira wamubona notification uko bukeye uko bwije ntibagiye gusangiza n'abagenzi mu kugira share kuko inturire ya miryoha isangiwe kandi agapira kama karyoha ipasi